uravye neza igikorane cya Reset ari abantu bavi buraya baza mu gikorane. Deja abantu benshi nibabizi ndi mu bantu bemeza yuko umukozi w'Imana iyo akoze mu buryo bwo ashobora kuba igituma cha tourisme mu gihugu. Naratanze uburorero bwinshi kuri TB Joshua, plus de 50% y'abagenda muri Nigeria bagenda kubera Prophet TB Joshua. Naratanze akarorero kuri Major One mu vyo wanje mu buryo bw'imwemu. Ndabizi ivyo ndabirabira hafi buri kwezi ibinjira ibihugu birenga 80 muri Malawi. Ikindi natwenze kubera ko avuze Farias ndamuvuga kenshi ni inshuti yanje kandi ndabiswa zokizwa. Rero ni yakizwa gasora album. Biroroshe cyane yuko cyaba nawe nyine muri competition anayitwaye tukaca dukoma n'amashi menshi. Akajyo keza ko kuvugana n'uriko ratwumviriza wese canke kumumenyesha ibikorwa vyiza bigomba kuba ku bwabo. Mereye kuvuga ngo ku bwabo canke ku bwacu twese kuko biteguwe kugira ngo habe iciza kimwe canke ikindi kigushikako. Mvuze uyu munsi kubijanye n'ivyuzuye award kubera ko umuntu umvise ivyuzuye nuko ari imyaka myinshi two turakora igikorane cy'ivyuzuye cyagifise objectif iri kwirashikwa ko nibindi bizogenda vyongerekana mu nyuma, ariko ubu tuvuge ku vyuzuye award. Ivyuzuye nkuko bisanzwe bizwi yuko ari programme iba itariki indwi z'ukwezi kw'indwi na kajyo keza ko gushitsa Imana yatuganirishije kubijanye n'ikigomba kugaragaza mu gihugu no kwisi. Hama kwinjizamwo award ni akajyo ko ivy'ubwami byungukamwo abantu bose bari mu bwami. Ni gikorwa kitarabishengero rimwe nk'ishengero umuryango, ariko ni gikorwa cerekeye ishengero ryose nk'umubiri wa Kristo. Ivyuzuye award rero nakajyo keza kabaririmbyi baduhezagira kuko igihe indirimbo zisohotse zihezagira abari mu mashengero atandukanye zidukorera twebwe nk'ubwoko bw'Imana. Ubwa mbere nakajyo yuko abo bakozi bagira platform, bagira ahantu bashimigwa ibikorwa bakoze. Cya kabiri n'umutima w'ibikorwa dufise aho twizera yuko ejo nejo bundi bizofasha n'abazokurikira akajyo ko kubona yuko gukorera Imana ntibigarukira gusa yuko ndindire kuzoja mu ijuru nabujya iyo dusenze tuvuga ngo ubwami bwawe buze. Gukorera Imana birabandanye no kubona ivy'Imana ishoboye gukora nonga kuri nose, ariko kandi nakajyo keza ko gutera intege abandi bakora ivyo bikorwa baririmbira Imana. Bamenye yuko mu kuririmba hari abantu bahezagirwa navyo, hari abantu bishikira, kandi hari akajyo ko kubasunika kugira ngo basubire gukora ibindi bikorwa. Handi kandi ni mu cadre yivuga butumwa akajyo ko kumenyesha inosi yuko igihe twaje kwa Yesu ni twaje gupfa, twaje mu munezero, twaje kubaho, twaje gutumira n'abandi ngo bikunde ko baza ngo bizere uwo mwami. Nakajyo kubazoza bakiri bato kabategura kuzokumva canke babandanye bumva yuko gukorera Imana hariho umunezero kwikorera, kandi ariko no gutahura kwa bakoregwa canke abo dusangiye urugendo muri ivyo bikorwa vyiza vy'Imana. Nico rero citwa ivyuzuye award izoba mu vyuzuye crusade icari cyo gikorane, ariko uwo mwanya wo gutanga ubushimwe n'umwanya mwiza wo gushimira abakozi basanzwe batubera umugisha buri munsi. Abaririmbyi baragahezagirwa, abaririmbyi baririmba indirimbo z'Imana barakwiye reconnaissance irenze uko abantu bavyibaza. Kenshi nama numva bavuga ngo iyo bagomba kwakira abaririmbyi bavuga ngo reka twakira abaririmbyi, iyo bagomba kwakiruza kuvuga ubutumwa ngo reka twakira abakozi b'Imana. Je birangora kuvuga ko ari abaririmbyi gusa kuko ndabazi nk'abakozi b'Imana. Abo bakozi b'Imana rero barakwiye nabo kumenya yuko ivyo bikorwa vyiza vy'Imana bariko barakora niba bikora ku bwabo bonyene, kuko indirimbo zabo zitwinjiza mu bwiza bw'Imana turi mu vyumba vyacu, zitwinjiza mu bwiza bw'Imana turi mu mashengero yacu. Nakajyo katwebwe nk'ishengero nk'abandi Imana ikira akajyo ko kwikorera muri kino gihe canke nk'indoto nzima ibijanye n'ivyuzuye kugira ngo bamenye ngo bafise umunsi aho nimba ari vyuzuye biruzuye koko vyuzure no mu vyabo. Batangiye kuva ngo ariyo award izatanzwe mu vyuzuye, hama bakabona prophet baza kwibaza ngo nereswe uza kuba uwa mbere canke nereswe nuza kuronga trophy. Ariko mu ndirimbo kiretse kwerekwa hariho ibikorwa biba vyakozwe. Nico gituma baririmba bataririmba gusa mu buryo bw'imwemu, baririmba basuniswe n'imwemu, ariko bakeneye
beat bakeneye ibitandukanye biri muri iyo ndirimbo. Aba rero bari nga niyo jiri izo kwitwararika iyi program y'ivyuzuye award. Mboneye akaryo ko gupresenta abari mu Burundi n'abari kwisi yose kubijanye n'ivyuzuye award. Kuri twebwe ni indoto gusa no gutanga akaryo ku baririmbyi no gutanga ubwo bushimwe, gushimira abakoze, ariko abakozi bazotunganya ivyuzuye award ni yijiri iringa, kandi nizere ko muza kubumvamo byinshi. Imana ibahezage. Reka mvuge bikeye ibyo nza kwibagira baraza kunyunganira bagenzi banje turi kumwe muri jiri. Ego rero objectif nkuko yabivuze no gushimira abaririmbyi no kubankuraja iki abaririmbyi bakora ibikorwa binini binatwara n'uburyo bwinshi. Ahubwo ngira ko nshimira na vision na organisation si n'uburongozi buri nyuma ya ivyuzuye gukora ikintu gushobora gukora rimwe kabiri gatatu. Kenshi mu Burundi aratangura ibintu akaba edition imwe kikaba kiraheze. Rero tweze kuri edition ya gatatu ni ikintu kinini cyo gushimira Imana. Hama uko bitunganijwe nuko hazobaho kategori zitandatu ngira ngo uko uburyo buzogenda burabipermeta gose umuntu azoshimira amakategori ni menshi arashaka kubagira atandukanye. Mugabo hazobaho best male artist, muririmbyi w'umugabo ashimigwa ku buno mwaka. Hazobaho female, umukobwa cyangwa umugore w'umwaka. Hama umwaka twafashe donc 2025 cyari hagati donc na 2024 twarabifashe. Urumva tuzokonsidera ibikorwa bya 2024 na 2025. Reka dufate gusa ko objectif ari kuva le 7 za l'année passée gushika le 7 z'uno mwaka. Donc ko ari wo mwaka tugira dutangira ibihembo. Ego donc best male, best female, hanyuma best actor. Sinzi ko ari bwa award bashimira aba acteur. Rero ivyuzuye uyu mwaka n'aba acteur yarabiyumviriye. Hama tuzogira na best umuririmbyi mugabo mu diaspora. Yasigara abaririmbyi benshi abarundi bari hanze kandi bagira effort ibikorwa byabo bikamenyekana ino. Rero natwe nitubirengagize. Ego donc kategori ni standard muri market sinzwe precision kwiye. Ku batanzi nitwa Muco Santa, nanje nkaba ndi umwe mu bagize ino jury y'ivyuzuye award edition ya gatatu. No kuvuga ko nkuko wari wabajije ati mbega bazohiganwa basubmitinge canke nitwebwe tuzobaha amaliste. No kuvuga hazoba nomination. Ico two précisa ya award si competition, ni reconnaissance. No kuvuga urokonesa uwakoze. Rero mwabo twaricaye turatora mwaye makategori atandukanye. Wanashaka muzobibona tuzosohora donc abanomine byongera bice no kumbuga mumenya ati muri kategori vraiment turavye ibikorwa ibi nibi turavye ibintu bitandukanye ninde yabaye wa mbere. Donc tubikusanya, ariko critère izotuma uwo muntu aba umunomine ya mbere nibikorwa bien sûr afise, hama na qualité y'ibikorwa afise na quantité afise. Biciye mu mavote bazoba bamutoye ku mbuga zitandukanye tuzoraba bien sûr n'ubwinshi canke no kwita popularité. Sinzi ko no inyuma yuko habaye ibikorwa, nyuma yuko bifise qualité, nyuma yuko na quantité y'ivyo bikorwa ari nini, hama mbega ku mbuga ngurukana bumenyi naho bimeze gute, hama na impact social y'ibikorwa yakoze. Nitwoja muri message kubera gospel cyo kimwe na sekira ntushobora kugira gospel ibisanzwe ufise message deja. Indirimbo yose bari message nizo novuga ni ziri mu migwine mwakoze. Ngabo kuri rezo sociaux izo bari juste kuba communique bariko barahiganwa, si hamajwa siho gutsinda no gutsindwa bizobera. Jury nizo selectiona. Hajya competition sirafise philosophie ya compagnie. Harabagira award zihayagiza amaproduit ivyo kunwa ivyo kurya ariyo target. Hari abagira award gacha muri competition kugira ngo bamamaze mu artiste bamuvane ku rugezo bamushikane hejuru. Tukiyaga n'abafashe initiative nararyohewe cyane numvise cyumviro vision. Iyo vision yabicishije mu mavyumvise niyo ntego nkuru
yavuze ati umu artiste cyane ugira gospel aguma dans l'ombre aragira effort nyinshi gira ama répétition menshi arakrea mugabo kumubwira merci ni gake cyane cyane mu gihugu cy'iwacu twarayazi muri juri nkazo yaratwuguriye amaso gose aratwereka ayo mu bindi bihugu l'expérience d'ailleurs ngene bigenda uhereye muri Afrika hari ahantu hamwe usanga babaha ikibanza gikomeye bitaraje rero nko muri Amerika hehe barenganye mu Burundi turacari inyuma niyumvira yuko rero nimbigenze kuri edisigira gatatu cyo no bamenyesha cyo naho bavuze ko ari agashimwe n'agashimwe kavyibushe cyane gose kuko mu byo twayaze twoja ngaho ngo twihaye gose twaragize constat turabona ko hariho amawada mwamwe usanga wumvise agashimwe ukuvuga ko atabereye gose hageze yuko abantu bamenya kuvuga merci kuko si ibintu bigoye gose abantu bicaye bakarondera uburyo birashoboka tubone akaryo ko gusaba ngira baraza kubigaruka ko wese ashaka guherekeza igikorwa kirero bienvenue mugabo azataza biraboneka zaratunganijwe bimedereza cyane ni mu rugo bibuzura ibyuzuye nyene hanyuma yindi reaction ashaka kuvuga ivyerekeye critère umuntu akubwiye qualité hari umuntu apfa kuririmba kwera ukabona yagiye muri studio ko yaririmbye mugabo wagenda kumviriza ko icyumviro ugasanga sikinini hagenda ku ma image hongera mwebwe murabitahura gose aba cameraman mukabona iyo image ngene imeze cyane même la composition ugasanga amajambo ntiyayitondeye gose hama quantité hari umuntu ashobora gusora karimbo kamwe uwo mukompara n'umuntu amaze gusora album abiri nyumvira yuko qualité habaye gacigwizwa n'amakantité uyu muntu aba afise plus de chance abagize effort n'indirimbo tufafise album zibiri za 10 chansons nta n'umuzi ivyo bintu usanga bitagize hanyuma hari ikintu yise impact muri société twarabiyaze nuko yabitishe ko gatoya ugasanga umuririmbyi yama yagiye guhezagira abantu ibikorane bamutumira ugasanga arafashije mu gikorani ugasanga abantu bahezagiwe gose nk'uyu muntu ni mu mirengagiza sico kimwe n'umuntu atari birebire ego byarangiye gose kuko award yose ifise ukute bayita gute bayita ame yayo originalité yayo c'est ça le plus important hanyuma mu guconclure ariko nababwira ibyo twayaze hariho ni vision yuko les années prochaines here ku mwaka ukurikira giraraza kuronka nakaje kubivuga navyo nyene hari agashime gakomeye gose gashobora kuboneka nico gituma dushaka kusaba muri bamyesha makuru nanje wacu bonera akajyo kwemera ko nzo bishiramo ingufu nyinshi naho ndi mikonje tu relayer l'information iki kintu kigiye gukogwa ni kintu jewe nari nifuza kabisa kubera narakurikiranya aba artiste fait plus de 22 ans ndi mwisanganiro abagira gospel ama initiative ntiyabaye menshi surtout ahuza abaririmbyi ahuza abagira gospel usanga umuntu wese arizore ukwiwe abagerageje rimwe ntibasubira ugira kabiri mugabo ko iyi award igiye kujumwa kugira gatatu ni signe ko yavutse bayita gute nikigwaya les maladies infantiles zimwe z'abana bari munsi y'imyaka 5 baca bari exposed n'ingwara nyinshi nuko rero byari byo sinzi ko inyuma y'izo éclaircissement ashobora kuva mu ibindi bibazo mugabo dans l'entretien ko ndifuza yuko bo dushikiriza l'année prochaine vision yayo kugira abantu babone yuko atari ibintu byo gukora gusa mugabo bifise le futur ikomeye shimira Imana kandi kuri bano bakozi beza ba Kristo bari kumwe natwe ndemeza umutima uri muri bo yuko ndemeza ko umutima uri muri bo koko n'umutima wo gukunda ibikorwa naho munatorinda kuvuga mwabiboneye murabazi Big Zoe muramuzi
ari muri ibi n'ivyiwe muramusata muramuzi Christian Xavier mumvise nigihe ari muri bino bikorwa kuri jewe numva uko abambere nobwira n'abaririmbyi baririmba gospel iki gikorwa ni ciwanyu Imana iyo ihaye umuntu vision niba imugize Imana iyo vision ibimugize umugende w'iryo yerekwa ni nako kwemera kwanje yuko Imana ari kuganira n'ishengero ryose rya Sabaot ariko yashimye kuganira nanje ku bwabo vision ni yabo ujya mu nabari umugende iyi vision ni ya baririmbyi tubateye kamo ko kuvyitaba n'inkomezi n'abatazo babari muri competition presence yabo no kubiherekeza byoba vyiza kuko uko imisi kenda uko imyaka ikurikirana niko biba binini bavuze umwaka wa mbere yaratwaye Eden Banga igihe yari yaririmbye indirimbo ijambo nibuka turi muhira bamaze kumuha kijya ki envelope kinini kijya gisheke babona kitarinda kujya kuri banki ariko kiba ari gicapo c'ivyo yakiriye turi muhira ndiko ndamuha uburyo ko nashimye kuyamwihera n'amaboko ndamubwira igituma Imana yansunitse gukora ibi bintu ndibuka umunezero yagize yakiriye ijya gitari ndumva binteye intege kumbe bene vyo ni vyiza byo batera intege bakabandanya umwaka uherutse aho Yannick yatwaye imoto byabaye umunezero uyu mwaka nguko mavyumvise ariyo ibahasha kuri uwo muririmbyi w'umugabo nkuko yabivuze Big Zoe umudamu cyangwa umukobwa umuririmbyi wa worship n'umuririmbyi mushasha ariko araduga na groupe hama hakabaho n'umukinyi w'isinema kuko mu masinema tuko turabona mu nyigisho zitandukanye tugomba ko zishimigwa baze rero muri uyu mwaka ni vyiza ko umuntu wese azagwa kumenya yuko ari muri ivyo bikorwa atashira n'umutima mbere wo guhigana kuko ni bikorwa yakoze nivyo bigomba bivuge ahubwo nakaje yuko ibindi bikorwa biza gukorwa muri uyu mwaka bizovuga cyane na cyane ko tuzi yuko ahari ikimenya ico wakoze kigusunika gukora cyane cyambere ko ari gutumira abaririmbyi igikurikira indoto ino vision ni nini nibuka ryari ndiko ndabwira abantu Imana yoduhezagira umwaka uzogasanga habaye n'umuririmbyi atahanye imodoka habaye n'umuririmbyi atashe amateka yahindutse byoba vyiza kuko iyo turirimbiye Imana ica mu bantu kugira ngo batubere umugisha rero ndatumiye abantu cyakabiri ntumiye ishengero ryose muri rusange ubonye umuririmbyi yabaye muri ino program uvyumve yuko iryo shengero arerewemwo ni shengero mugisha kuri twebwe kuko urumwungere wiwe wareze ingabire nziza iri kwiraduhezagira hakagira aho jiri yicara ikavuga uyu yagize impact muri societe yagize icakoze rero mu mwaka uzabizoba binini tubivuze turi nga bizoba binini kuruta kandi nundi mwaka ukurikira bizoba binini kurutaho nundi mwaka ukurikira bizoba binini kurutaho nundi mwaka ukurikira bizoba binini kurutaho twiteze kubona amateka y'abantu nabo nyene agira ahindukira kugezaho kandi n'abazoza mu nyuma abana bariko barakura bari muri Sunday school batangura kugira indoto nanjye zotwara ivyuzuye award tubikora rero mu mutima wuko nejo bundi abantu boryohererwa Kristo n'umutima wivuga butumwa cyambere nuko kuri uwo munsi naho hariho award hariho igikorwa civuga butumwa abo baririmbyi naho bazoba baje kwakira award bazo bari mu gikorane hariho n'indi nyota tubatera turiko turakwega abantu gukizwa kuko ni objectif yigihe haza kuba umwanya wivuga butumwa twarabonye abantu benshi bakira dufise abantu benshi n'uyu munsi ubuzima bwabo bwahindutse kubera ico gikorwa kiba itariki indwi kubijanye rero n'impinduka no kubona impinduka ziri mu buryo bwose twabonye abantu bakizwa ibikorwa by'ubushobozi biraboneka kuko ahimana ihuje abantu benshi yakorera vyinshi hama ikindi nuko toshobe gushingisha nta ibifadika yuko vyateye intege barambiye uko watwaye award mu mwaka uheze yashoboye watwaye moto mu mwaka uheze yashoboye kugura studio bice ku buryo yaronse kuri moto n'umunezero n'ubuzima bwahindutse ico rikimwe hama ikindi bavuze ngo abo mwisi barashigikirana igicapo niki rero deja utubonye twicaranye ngaha nitwavuze ishengero kanaka nitwo turavuga n'izina gishengero turavuga umubiri wa Kristo bisigura ngo twebwe twenyine turi ngaho usanga dusenga amashengero atandukanye hama twiteze ko nabandi bazoba muri ico gikorwa bazoba turise amashengero atandukanye na kajyo ko gukwegera abantu gushigikiranira hamwe no gukorera hamwe ariko indi kintu bavuze kubijanye n'uburyo mbega ari akantu kazotuma ego uburyo agashimwe tuzobaha twize kuco tugomba dukore yabivuze Christian Xavier kari mu bushimwe butari bwatangwe simvuze mubisi ndiko ndavuga kubijanye na award
hama muvise ko mu mwaka uza bizoba vyateye intambwe ni nkuko babajije mbega ari abashigikira ejo barashobora kuza twebwe baje bazaje kutworohereza kugira ngo bajye abantu baronga ubushimwe bunini nimba twabahaye mu yacu bisigura ngo tubonye yaje twaba tuyashira muri abo bantu ejo bagatera imbere kuko nugutera intege nico cadusunitse icya gatatu nyuma bajije mbega mu mbono kazoza igihugu bifisiye nyungu uravye neza igikorane cya reset ari abantu bavi buraya baza mu gikorane deja abantu benshi nibabizi ndi mu bantu bemeza yuko umukozi w'Imana iyo akoze mu buryo bwo ashobora kuba igituma cha tourisme mu gihugu naratanze uburorero bwinshi kuri TB Joshua plus de 50% y'abagenda muri Nigeria bagenda kubera Prophet TB Joshua naratanze akarorero kuri Major One mu vyanje mu buryo bw'imwemu ndabizi ivyo ndabirabira hafi buri kwezi ibinjira ibihugu birenga 80 muri Malawi baje kugira ngo bahure niyo ngabire kuko naho Imana yatanze ingabire yayihaye umuntu w'umunyagihugu w'ico gihugu bisigura ngo iyo ngabire nimbiri muri jewe ngaba ndi umunyagihugu muri ico gihugu iyo ngabire ni y'igihugu kuko yicaye ku munyagihugu ico gihugu muncamake iyo ngabire n'inyungu ya kino gihugu hama nkuko navuze ngo abantu barava mu mahanga abavuye mu mahanga bari indege abavuye mu mahanga ari abari ha visa abavuye mu mahanga barafata ama hotel mu mboro kazoza kiro n'ikintu gikomeye cyane mbere hari igihe n'amanemeza ko tuzogera ahantu itariki indwi z'ukwezi kwindwi muzosanga ibaye n'umunsi igihugu cyamaze kwemera n'abantu bagahabwa konje bakaba mu byiza by'Imana ivyo turavyizera Imana ibaho umugisha abaza kuvyumva nibaze ngo je ndi muri business yo guhanagura indirimbo za profane bazonanya bumvirizwa aho bumvirizwa ariko mu ncamake ivyo bihugu vyose uvuze ibikorwa nk'ibi nivyo vyaje guha inkomezi gospel zitangura kumvikana aho n'abandi baboneka suko no mu byo bihugu batakiriwe abaririmba ariko abaririmbira Imana barahawe nawe inguvu zice muri binyine tuko turakora mu ncamake mu myaka 2 3 4 5 bibandanije gutya dutera intege n'abandi babikora mu buryo bwiza indirimbo z'Imana zo kumvikana kenshi mu ncamake twebwe nk'abasenga twifuza yuko abantu hose duca twumva indirimbo z'Imana rero nitworeka kugira iyo mbono mu mitwe yacu yuko ejo abaririmbira Imana baronga ikibanza kinini kandi muza kubibona yuko zino ari zimwe mu nzira naho tutovuga vyose twitega ibizoba byinshi muri kazoza ikindi natwenze kubera ko avuze Farias ndamuvuga kenshi ni inshuti yanje kandi ndabiswa zokizwa rero ntiyakizwa gasora album biroroshe cyane yuko cyaba nawe nyine muri competition anayitwaye tukaca dukoma n'amashi menshi. Thank you.